Ikaze mu isi ya siporo. Cristiano Ronaldo yasubiye mu myitozo ya Al Nassr nyuma y'imvune yatumye atitabira imikino y'ikipe y'igihugu ya Portugal. Al Nassr iri guhatanira igikombe cya shampiyona ya Saudi Pro League yo muri Arabia Saudite, aho irusha ikipe ikurikiye amanota 3. Iramutse itwaye iki gikombe cyaba ari icya mbere cya shampiyona ayihesheje. Tukiri muri Saudi Pro League, umukinnyi Mohamed Salah uri gukina season ya 9 muri Liverpool amaze gukina imikino 435, ibitego 255 na assist 122. Biteganyijwe ko byakwiyongera. Mu minsi ishize yavuze ko nyuma y'iyi sezo atazongera gukinira iyi kipe. Biravugwa ko amahirwe menshi yakwerekeza muri Saudi Pro League muri Arabia Saudite, nyuma y'uko ikipe ya Al Nassr na Al Hilal zigaragaje yuko zimwifuza. Gusa we ntacyo arabitangazaho. Nyuma y'uko Mohamed Salah atangaje ko atazongera gukinira ikipe ya Liverpool nyuma y'iyi sezo, hari amazina akomeye atandukanye ari kuvugwa Anfield ashobora kumusimbura. Haravuga umukinnyi Michel Olise wari usanzwe ukinira ikipe ya Bayern Munich, hari n'umukinnyi Anthony Gordon usanzwe ukinira ikipe ya Newcastle, ndetse n'umwana ukiri muto w'imyaka 19 w'umunyakote d'Ivoire ukinira ikipe ya Leipzig witwa Yan Diomande. Ikipe ya Leipzig ikaba ivuga ko uwaba mwifuza yakishyura miliyoni 100 z'amayero. Ni ukwitega tukareba uwasimbura Mohamed Salah. Mu yandi makuru, imikino yo guhatanira itike yo kujya mu gikombe cy'isi irakomeje. Ikipe y'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo irabura umukino umwe ngo isubire mu gikombe cy'isi iherukamo mu 1974. Uwo mukino nuzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Jamaica uzaba ku itariki 31 z'ukwa gatatu 2026. Bakaba bazakinira mu gihugu cya Mexique. Muri basket turebere hamwe Basket Africa League BAR season 6 ni imikino ibanza ya Kalahari Conference iri kubera i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ni imikino yatangiye kuri itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu, ikaba izageza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 2026. Hari abakinnyi 12 bo kwitega muri iri rushanwa bahagaze neza muri Kalahari Conference. Kuri uru rutonde rw'abakinnyi 12 harabonekamo abakinnyi 2 bari mu ikipe ihagarariye u Rwanda ya RCCB Tigers. Abo bakinnyi ni Axel Poyo na Ronald Junior. Biteganyijwe ko nyuma ya Kalahari hazakinwa Sahara Conference izatangira kuri 24 z'ukwa 4 igasozwa ku itariki 3 z'ukwa 5. Mwabigezwagaho na Sports Fair. Mwibuke gukora subscribe, share, like, comment. Dukomeze twiryohere.